Tubahaye ikaze kandi bakunzi ba Alex Content Films. Iyi ni channel ushobora gusanga content za filime zigiye zitandukanye zagiye zikundwa ndetse zikarabwa n'abantu benshi ku isi. Uyu munsi reka tugaruke kuri filime nziza kandi ryoheye kumviriza yitwa Secret Superstar. Iyi ni filime ya Bollywood yasohotse mu mwaka wa 2017 yanditswe kandi ikayobwa na Adibe Chandan. Iyi filime itanga ubutumwa bukomeye bw'uburenganzira bw'abakobwa no gushira imbere inzozi zawe. Naho hoboneka intambamye nkuko mwabinsavye, reka ndabaha incamake y'ibintu bikomeye muri iyi filime bimeze nk'ibintu ushobora gushimikira ko mu gutegura content zigiye zitandukanye mu buzima bwa kiremwa muntu. Incamake y'inkuru y'iyi filime ya Secret Superstar, umugambi w'inkuru nyamukuru ni inkuru ibandanya ku mukobwa yitwa Insia Malik afite imyaka 15, aba mu muryango ufite umuco wo kubaha abagabo ariko ugapfukiranira ubushobozi bw'abakobwa. Insia afite impano ikomeye yo kuririmba kandi ashaka kuba umuhanzi rurangirana. Naho nyina Najma amushigikira, ariko se wabo umunyamasivyi ni intambamyi nyamukuru. Filimi kandi igenda igaruka ku kwiyunganganya kwa Insia. Mu kwihisha se, Insia afata izina ry'ubuhisigiwe Secret Superstar maze agatangura gutamba indirimbo ziwe ndetse akazishira kuri YouTube channel yambaye niqab, agasaraba kamufuka mu maso ndetse kamutwikira kujya kwa Misirma. Indirimbo ziwe zirakundwa cyane maze izina ryiwe riramenyekana, naho adasubira kumenyekana neza uwo ari we bitewe nuko yifunga mu maso cyangwa se akihisha. Ukubaho kw'intambara y'imbere mu muryango, uruhagarara hagati ya Insia na se wiwe ruguma gwiyongera kuko umugabo yipfuza gucinyiza buri gikorwa cha Insia mukobwa wiwe. Naho nyina ku rundi ruhande, nyina wa Insia nawe ahitamo gushigikira umwana wiwe naho vyosaba kwiyemeza guhunga umugabo wiwe. Aha yarashoboye kugurisha bimwe mu byo yaratunze kugira ashigikire umwana wiwe. Ku rundi ruhande, iruhande rw'amahiganwa no kwibona ku rubuga runini, Insia aronka amahirwe yo gukorana n'umwanditsi w'indirimbo rurangiranwa Shakti Kumar, atuma impano yiwe iboneka ku rugero rwo hejuru. Insinzi ya Insia mu mpera, Insinzi atsinda intambamyi zose zishigikiye ku muryango, agashigikira intego yiwe yo kumenyekana nk'umuhanzi rurangiranwa. Imigabo n'imigambi ndetse n'inyigisho, ukwizera impano birerekana akamaro ko kwizera no gukomeza guharanira intego yawe naho hoba intambamye. Ububasha bw'abakobwa gutuma abakobwa batahura ko badashobora kwerekana impano zabo kandi bagashika kure. Ishaka ryo guhindura ibibazo nyamukuru mu muryango, gutinyuka gukura mu buzima bubi ushingiye ku ngorane z'imico kama. Content ishobora gutegurwa ubuzima bwa Insia, inkuru ku kuntu impano ishobora gushika kure naho yotangirira ahantu hato. Ibibazo by'umuco n'umuryango, gutanga inyigisho ku kuntu abakobwa badakwiye gufatirwa mu mvugo zo gucinyizwa n'imico kama. Urugendo rwa Secret Superstar, gukorana ingufu ku buryo indoto zishika naho hoba intambamyi nyinshi. Ibikorwa by'indirimbo ushimangira ko YouTube canke izindi mbuga zihuza isi byifashishije kugaragaza impano nshasha. Nimba ushaka, turashobora gukora ivyo ukeneye byose bijanye no gushushanya cyangwa kwandika inyandiko zijanye n'iyi nkuru ya Secret Superstar. Ndetse tunabashimira mwe mwese mwakurikanye iki kiganiro ci content ya film Secret Superstar. Ukore subscribe, share and comment.